Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Kaza nshuti namwe bakunzi ba radio RPA mwitavye isango ryano makuru twabateguriye turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 10 ruheshi umwaka wa 2021 mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Mu bijanye n'imigenderanire ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bisabira Uburundi gukurwako ibihano bwafatiwe n'ubumwe bwa Buraya insiguro zitangwa muraza kuzumva muri ano makuru. Ivyo kandi ngo bikaba bidatangaje mu gihe uwo muryango atakigoro na kamwe wigeze werekana mu gutorera umuti indyane zadose kuva mu mwaka wa 2015 mu Burundi. Ivyo navyo bikaba bivugwa n'umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga kugira Uburundi bushobore kuriha amadeni arenga miliyari 3,700 by'amafaranga y'amarundi buheranye umurundi wese ngo yotegereza gutanga amafaranga 300,000 mu ruganda kubamenyesha makuru rwatanguye kuri uyu wa gatatu kubijanye n'amadeni hamwe n'iterambere ry'ibihugu. Umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umukuru w'ishiramwe Parseme aratanga insiguro zaho ayo madeni ashobora guturuka. Mu gisata c'impunzi naho tuza kubabwira ibijanye n'abarundi begeranirijwe mu ikambi imfata kibanza ya Kavimvira mu gihugu ca Kongo haranira intwaro rusangi bugarijwe na Kigoyi mu gihe bariko berekeza mu gihugu c'amavukiro. Ano makuru mu gihe yashyikirizwe na jewe Emmanuel Ningeko mu kanyisase inkuru imwe ukwayo. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'agateka kazina muntu umushoferi atwara imodoka yunguruza abantu Bujumbura Mwaro yarabuzwe irengero muri zone Musaga ni mu gisagara ca Bujumbura haraciye hafi indwi zitatu. Amakuru ava muri zone Musaga aho yafatiwe amenyesha ko uyo mudereva yatwawe n'abakozi biperereza bamwagiriza kunguruza abagwanyi. Umuryango wiwe usaba kumenyeshwa aho wabo apfungiwe. Inkuru ya Francine Mahoro. Uwo mushoferi yabuze irengero yitwa Ntakarutimana Rishari atwara imodoka yunguruza abantu ibakura Bujumbura ibajana Imwaro. Yarasanzwe aba muri zone Musaga ari naho yafatiwe. Amakuru dukura ku kirindiro c'amabisi ku Musaga amenyesha ko hari kwigenekerezo rya 23 Rusama Ntakarutimana Rishari yarashikanye abantu yunguruje mu modoka Probox atasanga abakozi b'iperereza bari kumwe n'igipolisi bamurindiriye. Kubwayo makuru nyene Ntakarutimana Rishari yaciye ahagarikwa n'izo nzego zimwagiriza ko ahora yunguruza abagwanyi. Umuryango wiwe umenyesha ko yamaze iminsi afungiwe mu busho butandukanye ariko hakaba haheze iminsi babuze iyo yajanwe. Ntakarutimana Rishari haheze indwi nka zitatu baramutwaye bamufungira ku gashoka ku Musaga amava ku Musaga bashaja bidesere maze hindwi basamukuraho saa 5:30 y'ijoro bashamutwara tugiye kubaza batubwiye ngo umuntu ngo Rishari baraje abantu bamutora ngo aratashe mu rugo aratashe twebwe twarategereje kubaza aho tashoboka aho yaraba atari hari gusa zino saha rero. Umuryango wa Ntakarutimana Rishari ufite impungenge ko wabo ashobora kugandagurwa umwanya n'umwanya ugasaba ko amatohoza yokorwa neza kugira ukuri kuja ahabona ku byo bamwagiriza. Uruganda rwa RPA twarondeye Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ariko ntitwashoboye kumuronka. Francine Mahoro urakenuye. Tugume ngaho nyene ku Musaga mu gisata c'agateka kazina muntu Thierry Kwizera umusore wo muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura yaramaze iminsi ndwi yarabuzwe irengero afungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Uwo musore yafashwe amaze iminsi mike avuye mu ibihoro rikuru rya Mpimba ngo yagirijwe kugira uruhara mu bitero vy'amagrenade vyabaye mu gisagara ca Bujumbura mu mpera z'ukwezi guheze kwa Rusama. Inkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Kuvagarikwa ku muhinga mu genekezo rya 3 ruheshi mu gisagara ca Bujumbura hagati umuryango wa Thierry Kwizera ntiwaruza aho yajanywe. Kuri uyu wa gatatu niho bamubona ajanywa kumuhana kwa mwene wabo muri zone Musaga aho Thierry Kwizera yari yashikiye afunguwe. Yahajanywe n'imodoka y'iperereza iri mu Nduwimana Mathieu batazira Antia umukozi w'iperereza yamuhagaritse. Amakuru dukora ku Musaga avuga ko uwo mukozi w'iperereza ngo yaragiye kuri uwo muhana kugira amatohoza kuco Thierry Kwizera yakoze kwigenekezo rya 25 Rusama umunsi yasohoka ibohero rikuru rya Mpimba.
akaba ari nawo munsi haba ibitero vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura ngo baba bamukeka ko yabigizemo uruhara kuko ino soko ryacu ribivuga kumva havugwa vyinshi bamagirira ngo ivyo gutanga amagrenade naho uwo munsi afungurwa niwo munsi vy'amagrenade vyaba nikumva rero ko ashobora kuba yarekuwe kugira ngo aje gutera amagrenade. Ico caha ngo si ca mbere yagirijwe, agifatwa yagirijwe kurwana n'umuntu aramukomeretsa. Tuma twumva ibirego bamwagiriza byose bidafashe kuvuga ngo avuga ngo yarwanye n'umuntu kandi tuzi neza kuva kibirego yuko atigeze ava muri quartier aho yari yashikiye. Thierry Kwizera yafashwe amaze imisi 9 gusa asohotse ibohero rikuru rya Mpimba aho yari amaze imyaka 5 afungiwe, akaba ari mu barekuwe ku kigongo c'umukuru w'igihugu. Yafatiwe hafi y'ahahoze isoko rikuru rya Bujumbura aho benshi bita kuri Bata igihe yatwagwa kumuhana kwa mukuru we. Thierry Kwizera yagumye mu modoka yari imujanye nkuko tubibwirwa n'amasoko yacu nyene. Hururutse gusa uwo mukozi w'iperereza azwi ku izina rya Antia. Ababanyi n'abajyango ba Thierry Kwizera basaba rero ko yorekugwa mu maguru masha kuko ari kazira umukeko. Eric Niyonzima urakenuye. Abantu barenga 60 barishwe muri uku kwezi kwa gatanu guheze mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ishirahamwe APRODH ryitaho ibahirizwa ry'agateka k'abafungwa. Iryo shirahamwe riranavuga abanyurujwe, abahohotewe n'abahagaritswe hadakurikijwe amategeko muri uko kwezi nyene kwa Rusama, rigahamagarira abategetsi b'u Burundi gufata ingingo zibereye kugira hahagarikwe ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu. Biri muri ico cegeranyo na Elvis niyo mwongere. Mu cegeranyo c'ukwezi kwa gatanu guheze ishirahamwe APRODH rigaruka hanini kwihungabanya ry'agateka kazina muntu ryabaye mu ntara zose z'u Burundi muri ukwezi kwa gatanu. Abantu 66 akaba aribo iryo shirahamwe ryashoboye kumenya ko bishwe, abandi 78 barakomeruka. Intara zakoze uko cyane nazo ni Cibitoke hapfuye abantu 14, hakubikira Muramvya hapfuye 13, hakomereka 7. Intara iz'ubwa gatatu nimero ya Bujumbura hapfuye 11, hakomereka 57. Hambavu yabo muri uku kwezi nyene kwa gatanu ishirahamwe APRODH ryarashoboye kumenya abantu 3 banyurujwe barabugwa irengero, abandi 8 barahagaritswe batako barafungwa bidakurikijwe amategeko, hamwe n'abandi 8 bahohotewe harimo abahohotewe bifatiye ku gitsina. Nuko tubandanya tubisoma muri ico cegeranyo, iryo shirahamwe rivuga ko ibiziga byabo bose bamenyekanye ko bapfuye bitatowe. Ubwo bwicanyi nabwo abanyagihugu baganiye na APRODH babushira ku gatwe k'imbonera kure, abajeje intwaro hamwe n'inzego zijejwe iperereza. Ico cegeranyo kiragaruka kandi ku gisata c'ubutungane. Ishirahamwe APRODH rivuga ko igitigiri c'abantu bahagaritswe bakanafungwa n'imbonera kure bitakurikije amategeko vyagumye vyiyongera muri uku kwezi kwa gatanu. Iryo shirahamwe riranibutsa ko ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abafungwa itabandanije kugira abanyororo 5255 bose begwa n'iyo ngingo barekugwe. Iryo shirahamwe risaba ko abasigaye borekugwa kugira abafunzwe baronke ibibanza vyagutse. Ishirahamwe APRODH risoze ico cegeranyo risaba leta guhagarika ihagarikwa n'ifungwa ry'abanyagihugu bitakurikije amategeko bikorwa n'inzego zikukira, kwihutira kwigisha imbonera kuri bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu hamwe no kugerageza imvugo n'ingiro bikajana kugira habeho itandukaniro ry'intwaro y'ubu n'izaheze. Mu bijanye n'agateka kazina muntu kandi hari umunyagihugu wo ku mutumba Gaterama zone Gitaba komine n'intara ya Rutana atabarizwa n'ababanyi biwe ku bijanye n'agatotezo ariko arakorerwa n'umukuru w'uwo mutumba. Uwo munyagihugu aherutse gusambura urugo kugira ngo hacishwemwo ibarabara ry'imigenderanire. Inkuru twateguriwe na Aimable Nishimwe. Uwo munyagihugu asaba kurenganurwa kubera uruzitiro rwiwe rwasambuye mu guca ibarabara ry'imigenderanire yitwa Petero Karaviri Nyandwi. Asanzwe ari n'umwigisha wo kwishuri shingiro rya Gaterama zone Gitaba komine n'intara ya Rutana. Ababanyi biwe bemeza ko parcelle abamwo n'umuryango wiwe yayiguriye uwitwa Clavier Ndagijimana mu mwaka wa 2014. Kwigenegezo rya 13 Kigarama umwaka wa 2020 niyo haba inama yatumweko n'abajejwe intwaro mu ntumbero yo kumenyesha abanyagihugu ibijanye n'igikorwa cyo guca utubarabara tw'imigenderanire. Bagira ko mbere baca n'amasemo yerekana aho utwo tubarabara tuzoca. Ibarabara rimwe rikaba ryari guca hagati y'ikibanza cy'uwo munyagihugu Petero Karaveri Nyandwi hamwe n'itongo ry'uwo yaguriye ariwe Clavier Ndagijimana. Icagiye gutangaza nkuko bivugwa n'ababanyi biwe nuko hageze gushira mu ngiro ico gikorwa cyo guca ayo mabarabara muri nzero umwaka wa 2021 Reveriano Manirakiza arongoye umutumba Gaterama yaciye azana abantu baza gutema uburimbi vy'urugo rwa Petero Karaveri Nyandwi kugira ngo hace iryo barabara.
amasoko yacu muri ako karere amenyesha ko ivyo uwo mutegetsi yabikoze nyene urugo atari hari nyene gusamburirwa urugo yarituye musitanteri wa komine Rutana kwigenekerezo rya 10 ruhuma uyu mwaka amusaba kurenganurwa ariko ntatavuyemwo kuri wa 9 ruhenshi naho Petero Karaveri Nyandwi yararungikiye urwandiko Eric Nshimirimana arongoye n'amahanazwa jambo ya komine Rutana intumbere y'iryo kete RPF igopi kukaba ari kumusaba kwishikira kuri uwo mutumba kugira ngo iryo barabara risubizwe mu kibanza byari byagenewe maze nawe abone gutunganirizwa. Eric Ntahimera musitanteri wa komine Rutana yabwiye uruganda rwa RPA ko yahisemo gufata ingingo yo kuba arahagarika ibikorwa byo guca iryo barabara kugira ngo ico kibazo kibanze gitoregwe umuti. Uwo mutegetsi ariko akaba atashimye gutanga insiguro zitomoye kubijanye n'uruhara rwiwe kugira ico kibazo kive mu nzira. Aimable Nishimwe mu kanya gisata c'imigenderanire hamwe na politiki. RPA Inyuma y'ubumwe bwa Afrika umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko nawo usaba ko ibihano Burundi bwafatiwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya byo kugwaho mu kiganiro kidasanzwe yagiranye n'intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Buraya kuri uyu wa gatatu umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko yasiguye ko Uburundi bwateye intambwe kandi ko buri mu nzira nziza yo gushigikira uwo mutegetsi wa EAC yanamenyesheje ko ivyo bihano binaremereye akarere ka Afrika y'ubuseruko kose. Angela Koze mwidonido gino nkuru. Turasavye umuryango w'ubumwe bwa Buraya ko twokorana kandi ko twoha akandi karyo abanyagihugu bo mu Burundi. Ivyo nivyo Dr. Peter Matuki yasavye kuri uyu wa gatatu intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu kiganiro kidasanzwe co kwiga uko uwo muryango wofasha ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuja hamwe. Kubwo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko aturuka mu gihugu ca Kenya, ubumwe bwa Buraya bwari bukwiye gukuraho ibihano bwafatiye Burundi bwisunze ko ico gihugu cahinduye ingendo kandi mu kwizera ko kigiye gutera kije imbere. Dr. Peter Matuki yamenyesheje ko akarere ka Afrika y'ubuseruko kasinzikajwe cyane n'ibihano vyafatiwe abanyagihugu b'abarundi. Ni naho yasavye ashimitse ko umuryango w'ubumwe bwa Buraya gofata akarere ka Afrika y'ubuseruko nk'umuryango uri hamwe kandi amenyesha ko ari ngombwa ko ubumwe bwa Buraya bufasha ako karere kugera ku ntumbero kihaye zo kuja imbere. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yanafashe ako karyo ko kwerekana ivyihutirwa kugira ivyo bihugu bibandanye bija hamwe, anasaba ko ubumwe bwa Buraya bwoshira ako karere mu mugambi wabwo wo mu mwaka wa 2021 ushira u2027. Ivyo vyihutirwa navyo akaba ari ukwagura ikibanza cigisata c'abigenga mu mugambi wo kuja hamwe kw'ivyo bihugu, gukomeza ubushobozi bw'inzego zirongoye mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro, gushiraho intwaro ishingiye kuri demokarasi idakumira kandi yubahiriza inyungu z'abanyagihugu mu karere, hamwe no gufashanya mu kwirinda no gutorera umuti ikibazo c'ivyorezo n'uturanda harimwo n'umugera wa COVID-19. Tubibutse ko umuryango w'ibihugu wari wafatiye ivyo bihano Uburundi mu mwaka wa 2015 biturutse ku njyane zadutse mu gihugu inyuma yaho uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza afatiye ingingo yo kwihagira ikiringo ca gatatu kitemewe n'amategeko. Injyane zatumye haba ubwicanyi n'ayandi mabi aho nyanga gateka kazina muntu vyakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko ukurikiye rero umuryango ubumwe bwa Afrika mu gusabira leta y'u Burundi ko yokugwaho ibihano. Mu ntango z'ukwezi kwa Rusama umuryango ubumwe bwa Afrika warasavye ko ivyo bihano be n'ibindi vyose vyafatiwe Burundi vyohava, uvuga ko Uburundi bwateye intambwe ishimishije mu bijanye na politike n'umutekano.
Marie Ange irakoze. Kuri ivyo rero ngo nta gitangaje kubona ivyo bihugu bigize EAC bisaba ko ubumwe bwa Burayi bwofuta ibihano bwafatiye Burundi, kuko ivyo bihugu vya EAC vyirabiye hirya mu gihe vyahawe igikorwa cyo gutorera umuti indyane zadutse mu gihugu kuva mu mwaka wa 2015. Ivyo bikaba bishikirizwa n'urongoye umugambwe IPD Zigamibanga. Jovino Mugwengezo avuga ko naho ivyo bihano vyokurwaho umuti w'ingorane utazoba utowe. Jovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD Zigamibanga. Nivyo bihugu nyene ataco bitakoze kugira ingorane mu gihugu cacu zibandanye. Nivyo bihugu nyene vyahawe ububasha n'ubumwe bwa Burayi eka ndetse n'ishiramwe mpuzamakungu ONU kugira bitorere inyishu ikibazo c'u Burundi, ariko nta na kimwe vyashitseko kubera buriya usanga ibihugu bimwe bimwe bicuritse na leta y'u Burundi bintu bitabereye na buhoro buhoro, ibintu bifatiye no guhungabanya agateka kazina muntu, ibintu bifatiye n'ubwicanyi butagira izina, ibintu bifatiye gucira imanza abantu ataco bazira, reka n'ibintu vyinshi cyane. Ivyo bihugu bimwe bimwe biba bicuritse n'u Burundi, aho usanga ndetse n'ikimenyamenya nuko rimwe na rimwe usanga igihugu c'u Burundi gikoresha ivyo bihugu nyene kugira gitoteze abanyagihugu bahungiye muri ivyo bihugu. Nico gituma rimwe na rimwe usanga abantu bashobora no kunyuruzwa kubera haba harimo ukuboko kw'ivyo bihugu bimwe bimwe bicuritse n'u Burundi. Hari ibihugu rero bifise inyungu bifitaniye deal mbona nkubone n'u Burundi, nk'ico gihugu cyo muri Tanzania ngaho ni ngombwa ko gishigikira ko ibihano vy'u Burundi bwafatiwe ko bivaho. Muca mwumva namwe yuko kuja kwitwara kuri ivyo bihugu bisa nuko uba ukomowe n'isato ukaja kwitwara ku nkoma. Uwo arongoye IPD Zigamibanga yizeye ko ibihugu vya Buraya bitazokwihenda mu gukuraho ivyo bihano, kuko intwaro ya CNDD-FDD ibandanya ikorera mabi abanyagihugu. N'ubunyene dusubire dukurikire Jovino Mugwengezo. Twe ku bwacu rero nta na kimwe cyo dusamaza narijya amakosha birirwamwo bamaze mu imyaka aguma ari yandi nyene. Ikosa bakora no munsi risa n'ibyo bakoze kuva bakija ku butegetsi, ni amakosa aguma bandanya tuma abantu bama barikanuye kugira batuze twerekana ko iyo ntwaro atana kimwe ibereyeho atari ukwica umunyagihugu, atari gusonzesha umunyagihugu, atari kumutoteza, atari kumukorera ivyamfurambi. Reka tubivuga uko biri. Ibihano bikugwaho bidakugwaho bajya baraguye mu caha bazocamamwo gushika umunsi system CNDD-FDD izoba yavuye ku butegetsi. Ubumwe bwa Buraya nabwo mwarumvise namwe yuko bamwe mu bagize janama ishinga amateka yabo babiteye ivyatsi ati mushaka gufuta ibihano ku gihugu nka kiriya kibandanya ciheza inkumbi ku banyagihugu. Mu gisata c'ubutunzi amadeni ararembeje igihugu c'u Burundi muri kino gihe, ngo ari nkamwe leta yoba igomba kuriha uwo mwenda. Byosaba ko umwe wese mu miliyoni 11 zirenga z'abarundi yotanga intererano y'ibihumbi 300 mu mafaranga y'amarundi. Vyashikirijwe na Faustino Ndikumana, umukuru w'ishirahamwe Parsem, ni mu ruganda rubera ku buhinga ngurukana bumenyi rujanye no kwigisha abamenyesha makuru b'ibihugu by'u Burundi, Kenya, Uganda, Senegal, Zambia, Cameroon, Chad na Angola ibijanye n'amadeni n'iterambere ry'ibihugu. Nk'umuhinga mu by'ubutunzi, Faustino Ndikumana yamenyesheje ko u Burundi buheranye ayarenga miliyaridi 3,700 mu mafaranga y'amarundi. Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere riramo. Turafise impungenge turavye ideni ry'Uburundi bufise aho rigeze, kuko ririko riragira hafi birenga gatoyi imiliyaridi 3,700 kandi ayatozwa mu gihugu ari miliyaridi 1,500. Urumva ni ideni ni nk'inshuro 2 n'igice ayo
dukoresha ariko iryo deni kurashikira hafi 60% hafi ya bimwe twita PIB. Ideni ryo hagati mu gihugu ryonyene rigeze ku bihumbi imiliyaridi 2,700, iryo hanze naryo ku miliyaridi 1,000. Sitavuze rero bya service de la dette, no kuvuga inyungu bazabariha kubera iryo deni ni miliyaridi 50 ku mwaka. Nico gituma rero tuvuga tuti uravyo deni none deni ufata ideni mbwatwo dukeneye ibintu bikorwa byinshi bikorwa mu by'iterambere by'amabarabara bitarakorwa byinshi mugabo deni ikaba yigenze hiyo tuvuga twashikanye ideni ryo hagati mu gihugu ry'amamiliyaridi 2,700 mugabo kabona hariya nyina hariya intebe z'abana ntazihari, abana biga bicaye hasi basanga amabarabara karatujana ibiraro iki soko tutidoni iryo deni ryafashwe kugira ati iryo deni ryafashwe kugira rirangure ibiki itore turakere kuzarize turara kuko deni ni uburenganzira abandi bakaza barabimenya kuko nibo bazoriha nibo baririha amakora atozwa nyuma ariko ari iryo deni abantu bategeza kuri urumva rero nuko twosaba kushira nganzwe gaca leta bwo kimera kuko tukuturana ko hagati mu yuba hariko haraba aganirizo rikorera yaba kuravye n'amakori nyene yari karamaduga kugira bije y'ingo yayo kwese isununura mugabo umwenda ukagumuduga gutyo urumva yuko ni kibazo kuko mu 2014 umwenda wo hagati mu gihugu wari ukiri ku miliyaridi 1,000 mugabo wigwijwe n'inshuro zitatu zirenga mu myaka mikeya. Turavye rero n'iryo deni urumva miliyaridi 3,700 ku miliyoni 12 z'abarundi hafi n'uwese Burundi yotanga nk'ibihumbi 300. Abo rero tuvuze n'umwana wo muri primaire twahawiye partete n'uruyoya ni muri urwo ruganda rwatunganijwe n'amashirahamwe Afrodad, Oxfam na ActionAid. Faustin Ndikumana yamenyesheje ko amadeni ashobora kuva mu gihugu hagati canke hanze yaco. Urwo ruganda rwatanguye kuri uyu wa gatatu bikaba bitegekanijwe ko ruzorangira kuri uyu wa gatanu. Mu gisata c'intwari bereye mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca ntakwiye kwidogera imigigwa y'idini rya Islamu kuko atari ibitanguye ubu. Ivyo bivugwa na Deogratias Niyonzima avugira urunani rwa politike URN hitamo neza wishinze kurwanya ihonyabwoko n'ubwicanyi ndengerabutungane mu Burundi. Deogratias Niyonzima asigura ko imvugo y'uwo mushikiranganje itumvikana kuko leta irinze yemerera idini ko ribaho iba yemeye nuko rikora. Dukurikire Deogratias Niyonzima. Bijya bintu ministre de l'intérieur yagiriye idini rya Islam uko jewe ndavyumvira ubwa mbere ministre de l'intérieur ntiyarafise uruhusha rwo kuvuga bijya bintu kubera yuko amadini yose imwe yose yemewe n'amategeko ifise amategeko ikurikiza nk'uko bwavyumvikanye na leta yemeye ko idini ribaho ni ukuvuga iba yemeye n'ingene iryo dini rikora. Ibyo rero ministre de l'intérieur ntashobora kubihindura wenyene ngo bikunde avuze ibintu mu radio. Ivyo navyo vyerekeye kubuza aba-Islam gukoresha uburyo bari basanzwe bakoresha mu kwibukanya ko amasaha y'imigigwa ageze, no kwibaza ingene ndakugarika azoca bigenza. None azobuza aba-Islam yongere acabuza ya amadini yose ko amadini nka yose afise uburyo bwo kugira ibintu no gusenga kwayo hanze bumva. Nk'isengero katolika rirafise ikengeri rivuza minsi yose, none bazoca bayugara amasengero yandi yose iyo ari karasenga aravuza ingoma ahimbaza Imana akavuza imiziki, none bazoca bazibuza nizo. Hagati aho rero kubijanye n'iryo dini rya Islamu nyene ihuriro ry'imisigiti biri kumwe n'ihuriro ry'abayimamu mu Burundi bamenyesha ko Hashid Ndikumana yakoresheje agashavu mu gukebura umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano. Yunus Asman icegera c'urongo ihuriro ry'imisigiti mu Burundi yasavye leta gucira inkoni ngufi Hashid Ndikumana. Tumwumvirize. Nibyo no kuri twarumvise zijya Imana Rashid inyigisho yatanze ku musigiti. Iyo nyigisho mu bisanzwe bitari bijyanye n'intumbero ihuriro ry'imisigiti n'ihuriro ry'abayimamu bafite, bikaba byaradutangaje kumva yabishikirije n'agashako kenshi. Ibyo twabyakiriye nabi kuko igihugu n'igihugu, inzego z'igihugu ni ukuzubaha, n'idini ryacu riradutegeka yuko twokubaha inzego z'igihugu tukaziha icyubahiro zikwiriye. Habaye ingorane naho hakaba inzira zitomoye y'ukuntu amadini na leta bashobora kuvugana bitashobora guca mu mamikoro kugira ngo zitane amajambo. Twashaka tumenyesha abarundi n'amakungu n'abayisilamu bose muri rusange yuko
imigenderanire hagati ya leta n'umuryango w'Afurika mu Burundi byifashe neza tangorane ziriho nta kindi twogira atari ukumusabira ikigongwe turabe yuko leta mvyeyi yoraba ikamucira inkoni ngufu. Amajwi ya Yunusu Asman tukaba tuyakesha radio nkuru y'igihugu. Hashidi Ndikumana akaba yafashwe n'igipolisi kuri wa gatatu azira amajambo yariko arishura umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu n'umutekano Jiruvendera ko buca nyuma yaho uwo mutegetsi aneguye umugigwa w'abaIslamu wo guhamagarira abayoboke babo gusenga ngo kuko bikangura abasinziriye. Mu bijanye n'indero haribonekeza ihagarikwa ry'amashure ku bana b'abatwa bo muri site ya Ruganirwa iherereye mu ntara ya Muyinga. Imvo zivugwa n'abavyeyi babo zijanye n'ubukene abo barundi bo mu bwoko bw'abatwa basanzwe babayemo. Idonido na Eroge Divin Remesha. Bamwe mu bavyeyi b'abatwa bo muri site ya Ruganirwa bavuga ko abana babo bagira intambamyi zibabuza kubandanya amashure. Umwe muri bavuga ko amahera atumwa abana babo ku mashure ababuza kubandanya. Igihe babura n'ibikoresho byo kwiga n'ikindi gihe umwana bagenda kusure bakamupima nk'amahera ngo nayo kuhanga bari mu batahembwa na leta ayo mahera rero amaze kubura n'ukuri acaje akayicara muhira iminsi 30 ikagera ayo mahera uko asiba niko baguma bayaduza ayo mahera rero yarakuyemwe abana bese nyene kwisure. Iyindi mvo ituma abana b'abatwa bo muri site ya Ruganirwa baheba amashure niza ribangamiye imiryango y'abatwa bo mwako gace k'intara ya Muyinga. Kuza ikintu gihari kubera asohoka mu ishuri asanga sasa asohoka mwana kantu ugira icyo umufasha agira ingorane zo kuvuga ati none jewe nahera mu gatondo niga saa moya niyo kusanga nakanga atarasi hari nofungura ngiye kwishuri umwana nasura kwiga abona iwanyu muke. Abatwa bo muri site ya Ruganirwa bamenyesha ko ubwo bukene bubugarije batabona n'ingene bazoshobora kubwikuramwo hatabonetse ukuboko kwa leta yogira ikibafashije. Ni inkuru tuzobandanya. Eroge Divin Remesha. Inkuru ya nyuma y'ano makuru ivugwa mu gisata c'impunzi aho basaba ko bokoroherezwa bakabandanya inzira ibashikana mu gihugu cabo. Abo ni bamwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda mu buseruko bw'igihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi bankiwe n'igipolisi ca Kongo kujabuka umupaka ico gihugu gihana n'u Burundi aho begeranirijwe mu ikambi ifata kibanza ya Kavimvira haraheze hafi indwi zibiri barara hanze kandi ntibaronswe n'ibifungurwa. Idonido na Onezime Dushimagize. Kubura ico bafungura kutavuga uko vyategerezwa hamwe n'agatotezo bakorerwa nabo mu bwoko bw'ababembe babasanze mu mirima nivyo bituma abarundi bahungiye mu ikambi y'Urusenda mu gihugu ca Kongo ihana intwaro rusangi bahitamo guhunguka. Haraheze hafi indwi zibiri abashika ku 300 muri izo mpunzi bafashe n'igipolisi ca Kongo bariko baragerageza kujabuka umupaka wa Kavimvira. Ntibemerewe kujabuka uwo mupaka kuko baciye babasubiza inyuma babashira mu ikambi ifata kibanza ishikiramo abagiye gusaba ubuhungiro y'Ikavimvira aho bavuga ko bamerewe nabi cyane kuko batagaburirwa ntibaronke naho bakika umusaya. Baragerageje kugenda kuri douane nyene bari douane bageza ruguru bajabuke imodoka ya IDS n'yashiye itayitambama mu barabara ngo ntibajabuke bariko biga ibyo babo kumene bajabuka ariko byananiranye ntibagaburirwa hano barabayeho nabi bose baraho hanze inyuma y'urupangu kabisa n'ibintu biteye agahinda aho usanga umuvyeyi afise umwana w'uruhinja ndetse batukuye kubera inzara izuba ubuzima bubi nyene babayemwo kurara mu mbeho n'ibintu biteye agahinda kabisa. Izo mpunzi ngo zasubije inyuma zibwirwa ko bagiye gutegura uko bahungurana iteka ariko ngo ivyo bari biteze sivyo babonye. Uretse ko kubura ico bafungura naho bakika umusaya ngo kugira ngo umuntu ashigwe ku rutonde rw'abahunguka ngo abanza gutanga amafaranga nk'uko umwe muri bo babitwiganira. Baranka kubajana barabura amazina bakaguma bakisha abandi abaje bagatanga amahera inyuma yabo baca bo baca batwara aba nabo bagaca basigaza. Kuri uwo gatatu niho urongoye iyo kambi ifata kibanza ya Kavimvira yakoranye izo mpunzi zifuza guhunguka abemerera ko ico gikorwa bagiye kugitunganya neza mbere ko umugwi wa mbere muri bo batahanwa kuri uyu wa kane.
arakoze na Onezime dushimagize. Ni no kuri iyo nkuru rero duciye dusozerera ko ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa kane igenekerezo rya 10 ukwezi kwa ruheshi umwaka wa 2021 nkaba nkengurukiye mwebwe mwafashe akanya ko gukurikira ano makuru bagenzanje mu ruganda rwa RPA bamfashije kuyatororokanya cyo kimwe n'abakoze ibishoboka byose ngo amajwi ashobore kubashikira nabo nyene ndabakengurukiye amanyana ninge ko nije mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabikebanuye ndabifuriza kugira ibihe byiza aho hose muherereye.